mvuge ibintu bimwe tubona yuko byavyokuba kugira ngo budget ishobore kuba budget y'ukuri naho nagenda bivuga bimwe. Ubwa mbere nuko leta yokora igishoboka cyose kugira ngo igire kijya iridwize le déficit. Hanyuma iyo deficit igize iyo oriente yirungike mu bintu bituma amafaranga ashobora kuduga. Hanyuma yindi elema ntavuze mugabo mbona ko ihambaye burya amafaranga kenshi atogwa n'amashyira amateka siyasinywa sinzi kiba cabaye mugabo hariho un problème de cohérence hagati y'amafaranga batuwe n'amashyira amateka na budget iyo yapromulgué. Twikifuza ko nivyo bintu vyovaho kuko nk'ubu hariho hafi nka budget ya 35 miliyari yatowe mugabo ugiye kuraba neza muri nuze ntubibona muri budget. Ikindi naco nuko hoba buraforce la transparence budgetaire kuko la transparence budgetaire biraboneka neza ko mu by'ukuri itari renforce. Ikindi kugira ngo budget ishobore kugira akamaro igihugu nuko leta igomba gukora ibishoboka byose ikazana abantu nyabo nk'ubu uyafeke idokupage administrative tubwiyemo ndakubwije ukuri batagize amaformation ngo bigisha abantu bakoremo ibintu bya militantisme politique nk'ubu uya abantu bashizeho bose critère nuko buri mu mugabo twara gusa niyo critère yonyine jewe c'est vraiment inuze yacu niyo critère. Ugomba resultat ubaza gushiraho icyo twita les critères d'éligibilité. Umuntu karaba niveau yiwe de connaissance ya domaine agiye kuko burya diplôme c'est indicateur yerekana ko umuntu ashoboye ibintu oya kuko n'ubuzi murabona système éducative zacu ntubuzi uyo muntu ingene yagiye arivuriwa ntavyuzi. Hanyuma na experience ko experience naco n'ikintu gihambaye. Twebwe rero tuvuga tuti leta nikora ibishoboka byose igishireho abantu bari capable kugira nababwiye ngo amaprojet y'abapartenaire bo baririgure muri ntunze mu gushiraho abantu usanga leta kubera pe ishobora kugira influence taux d'absorption taux d'exécution donc usanga ari hafi 20%. Urumva ko ivyo bintu bitego rero nibagira amaformation hanyuma habe n'ivyo twokwita suivi evaluation des programmes ziba zagiye. Nibutse ko turi muri budget programme. Budget programme bisigura activité non indicateur d'évaluation na évaluation nico twita budget programme. Mu cadre qui finance un objectif à travers les activités, un objectif à atteindre nivyo niyo finance. Ivyo rero bitabaye gutyo ni kibazo. Ikindi ni bibazo dufise tubona ko bigomba gutora umuti. Hari ibintu bidashoboka dushobora kuvuga ugomba kuduza ubutunzi utagize. Urabona nk'ubu hari ingorane ijanye na accessibilité imiti transport ntuzenye by'ifumbire ivy'imbuto kandi leta mu mafaranga mu ivyo bintu by'ifumbire n'iki by'iteze mu mafaranga. Leta rero igomba gukora ibishoboka byose kugira ngo ivyo bintu bituma umuntu abaho ibi disponibilize igire mugabe ikiheba bimwe nukuvuga yuko bijya bintu bitagira akamaro bidatuma igihugu gishobora gutera imbere mu by'ubutunzi ikibanza kubihagarika kabikuramo. Ikindi tubona leta ikwiye gukora cihuta cyane n'ukwangaja des réformes très profondes kandi mu mwanya mutoyi wihuta
kugira ngo dushobore kugira efficacité, hashobora kuba efficacité institutionnelle mu bisata by'ubutungane, kuko nta investisseur azozana amafaranga mu gihugu ubutungane budakora neza, ntibikunda. Tugire amareforme mu gisata c'intwara administration, kuko uravye administration ubu wikoze ni reforme yabaye, turiska kugwa muri ca kintu ca charwa zero. Mwibuke imigambi yabaye bya maprafruitier, charwa zero n'ibindi byatungishije abantu n'igihugu n'ikigize gitunga. N'izi reforme nazo zindi niko bizogenda. Nico gituma cyo dusaba ngaha n'izi reforme yuko borondera abahingamuza amazu, les bureaux, les maisons internationales expérimenté bafise expertise baza kwangaje mu reforme. Aya twe dufatira akaro kuri OBR yarashoboye gukora ibintu bidasanzwe kubera barokrise wa muzungu yitwa Kw'igenekerezo Hormes. OBR en 2008 binjiza hafi 400 miliyari, mugabo bagize reforme au bout de 3 ans bari bageze kuri 1500 miliyari. Murumva ni ibiro dukeneye, mugabo ibintu byo gusanga abapartiza b'umugambo twara aribo bashizwe imbere, ibi bintu ni nako bitotuzanira igihugu nibizofasha. Nukuri n'abari muri uwo bumve yuko bitagenze gutyo bidakunda, bavyumve. Ikindi ni ibintu by'amagizonation. Amagizonation uravye amagizonation yatangwa mu gihugu usanga mbere yari kuri 18 miliyari mu vyibuke, mugabo bisha biraduga bigera kuri hafi 111 miliyari. Ari bushugiye usanga bageze mu 200 miliyari, je ne sais pas, biduga ukuntu. Dusaba yuko ngaha naho ni haba audit, baraba abantu batwara mu magizonation abaribo niyo amafaranga aja, kuko birabura kuza gutungisha abantu.